Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwe mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Hejuru TV. Na makuru tubashikiriza n'ibiganiro vya misi yose. Tugiye kugaruka ahanini kubiriko biravugwa muri kano kanya, ni inkuru idushikiye kano kanya ejeje gutangazwa na Pacifique Ninahazwe. Ni inkuru igaruka ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Iyi nkuru ikabishizwa habona mu gihe kuri uno munsi igenekerezo y'umunani ku kwezi kwa gatandatu aribwo benshi bibuka urupfu rwa Perezida Nkurunziza nk'imboneza y'amaho yarashizwe kuno mugambwe CNDD FDD. Kwigenekerezo y'icenda ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2020 hafi saa 10 z'umuhingamo, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yasumye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro natwe turashoboye vy'ikarusi. Kukijanye n'icishe umukuru w'igihugu Prosper Ntahorwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Akaba aravuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza, aranaganiriza abantu, hanyuma kuwa mbere umutima ucurahagarara giturumbuka. Mu byo yavuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera ariko bikanka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo vyinshi mu Barundi. Perezida Nkurunziza utyaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara, none wa Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yapfuye akiri muto cyane ku myaka yiwe 55, akaba yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Urupfu giturumbuka rwaje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cyane havugwa chef adjoint du protocole d'état ndetse na chef de la tendance du président. Ivyo bihuha vyahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasavye ko bareka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Ico gihe we mu vyo yavuze ko abo bariko barabesherwa aribo nyabuna bamuryamye ko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rukaba rwarashitse umupfasoni n'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza mu gihugu ca Kenya. Ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Kenya navyo bikaba vyaramenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abandi bamuherekeje babasanze bafise coronavirus canke se COVID-19. Ivyo vyatumye benshi baza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yo ikaba yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza akaba yavuga ko Imana bashize imbere akingiye Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza kandi yapfuye inyuma y'imisi 19 hatowe umusubirizi wiwe Varisito Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme canke se imboneza y'amaho. Iryo ni itegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mwibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwamwo ingingo. Muri ivyo harimo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza kandi yari yategetse Varisito Ndayishimiye abantu ategezwa kugenda mu mabanga hambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ngo bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cyane na Nkurunziza. Bati none koko Perezida Nkurunziza yishwe niki? Uburozi canke coronavirus? Ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano tugiye kubasangiza intahe Pacifique Ninahazwe avuga ko yahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano, kandi hariho abo atashimye kuvuga amazina. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo ntucikanwe. Ndagwaye kaze. Tugiye gutangurira ku ntahe y'umugenzi wa Nkurunziza. Yibwire Pacifique Ninahazwe ati Nkurunziza nje yaransezeye. Umwe mu banyepolitike bakomeye bari begereye cyane umukuru w'igihugu yambwiye ati ku munsi wa mbere igenekerezo ya mbere ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza yarantumye ko naramwitavye. Cise hariho icantangaje. Yanguye mu nda nkuko yahora abikora, no kumwicara agiye kure yanje buke buke sinamukoze ko. Yambwiye amajambo atangaje cyane. Yambwiye ko amamagaye kugira nshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsenzera yambwiye ko tuzosubira kubonana. Ico nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini.
ngo ubundi mu bisanzwe perezida Nkurunziza yari agisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu, sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera vyo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko vyagenze, ntitwigeze dusubira kubonana. Mu ndwi imwe gusa yari yarapfuye. Iyo ndavyumviye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Ndako kandi umwe mu baganga b'Ikarusi ibipimo ngo vyarerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye ikindi kintu tutatahuye icarico. Pacifique Ninahazwa ati naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza ahejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Je naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye. Ngo maze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur. Ico banyambitse cyari gifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomazi. Umaze kwambara respirateur rero ngo waca umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Uti Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ngariko cyari gifise akagozi kagufi cyane, aho kuwa mbere mu gatondo perezida Nkurunziza yakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe mu kimufasha guhema, agenda mu cumba kirimo toilette. Ngabamucunga bari hanze imbere y'icumba gwariyemwo, bagiye bumva urwamo ngo gi. Umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Nguko bimeze wiyambaye kirya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygene iraguheramwo yose, yeze ucucikana ubwo nyene. Ngo niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashikaho yaguye, yaramaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana ngo niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho rero batuma ko vyihuse umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu mujana Ikarusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati mushikiranganje, ko wewe uri muganga ntubona ko umuntu yacikanye kera, mushaka mumuvunagure ngo muriko muramufasha? Aha rero hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Utinjewe ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Umwe kandi mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara muri laboratoire ku bitaro vy'Ikarusi yagize ati twebwe baraduhishije umugwayi wari we. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cyane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi ngo vyari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzana ibipimo vyo mugwayi ngo tubisuzume. Vy'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimo ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kandi cyari muri ayo maraso. Ikindi cyadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ngo ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko vyo ntaco ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Bamwe bati ese koko Nkurunziza yishwe niki? Iki ni ikibazo kiguma no bagumya banga benshi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Inkuru ivuga ko ivuga urupfu rwa President Ndayishimiye, Pacifique Ninahazwe we avuga ko yayironse aho kuwa mbere igenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Akaba ari inkuru yarahawe n'umwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ngo ku mugoroba ngo yahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, nawe nyene avuga ko bamaze no kuva Ikarusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Ni mu gihe umwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD nawe yahaye ubutumwa Pacifique Ninahazwe bukeye mu gatondo karati n'ikiziga ciwe caraye muri moruge. Nkurunziza ntakiri muzima.
Izo nkuru ngo zari zitangaje kubera ubutegetsi bwe bwagoma buhakana. Ni mu gihe ku mbuga ngurukanabumenyi cyari igipfungu. Bukeye umuyobozi wa radio RPA Bob Rugurika yaravyubahutse kuvyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Niho rero hafi isaha 10 z'umuhingamo ariho Prosper Ntahorwamiye yahava atangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Reka kandi tubageze ko imwe mu ntahe y'umwe mu bari baje mu nzego zijejwe umutekano. Uti urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe. Cyazira ko habura n'umwe hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yoba ari mu Burundi. Aho ni nka Colonel Ndundi yarajejwe batari ya mbere yakangira yacungera umukuru w'igihugu. Hari na Major Noel Banyiyenza ko yarajejwe iperereza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Gicantangaje n'ingene urya wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza ari Ngozi, bose bakaba bari Bujumbura. Hari inyifato bageze zitangaje uwo munsi, ati sinipfuza ko uzobivuga ubu vuba, ariko ni vyiza ko ubimenya ngo nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera hagati y'igenekerezo ya gatandatu gushika ku igenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 ngo vyaraboneka ko bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi. General Niyombare uti twebwe twipfurije Nkurunziza kava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwishe ko bamutegurira urupfu. Aya n'amajambo Niyombare ngo yiganiriye Pacifique Ninahazwe ubwiwe. General Niyombare yemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi we kandi yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo cya gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. Aha Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. Akavuga ko urwo rukundo ari rwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Kuvugisha ukuri aho ahanuriye Nkurunziza rero General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, General Niyombare avuga ko yabikoze ku buryo bwa nyuma yarasiganye bwo gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza. Mu vyavuze yagize ati twarifuza kavaho kwabaho amatora meza hanyuma Nkurunziza akarukana iteka nk'uwazo arongoye Burundi. Ivyashikiriye mwarabibonye. Igihe Perezida Ndayishimiye ngo yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise akemeza ko icambere Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mumushize mu buroko. Ayo majambo ya General Niyombare asa na Gaston Sindimwo yari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza, kuko nawe ibi yarigeze kubitangaza ko. Ni mu gihe Bob Rugurika nawe atangaza ko yishwe n'isuma yahawe n'abamwegereye, ko Nkurunziza yishwe n'isuma yahawe n'abamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga koko umuyobozi wa RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023, aho Bob Rugurika yemeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yavuze kandi ko afise ivyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyarengeshanyije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ariryo rivugwa mu mwiherero mu rubanza rwa General Bunyoni. Iyo hageze kuburanisha General Arengiyome Bunyoni ku cacu kugaragaza kugandagura umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi n'umupfumu Emmanuel Ntikazohera nawe hari vyinshi yagiye arashikiriza, mbere akaniyemerera ko ari we iyo barishe Perezida Nkurunziza. Ni mu gihe kandi bavuga muri uwatanze intahe yavuze ko Perezida Ndayishimiye ngo yoba yarasinyishijwe ibintu vyinshi, mbere y'ivyabona 6 bifise ipete rya generale. Vyose turaza kubigarukako. Nako kandi ari ingingo zihambaye Nkurunziza yari yategetse Ndayishimiye zijanye n'uburongozi bwa leta n'umugambwe be n'umusubirizi wa Ndayishimiye. Nkurunziza yari yarategetse ko Bunyoni zo umushikiranganje wa mbere Reverano bakamuha umugambwe, agato Perezida Nkurunziza akaba ari we yari kuguma arongoye inama y'inaribonye Conseil de Sage ya CNDD FDD. Umwumvikano ukaba bavuga ko Reverano Ndikuri azorongora CNDD imyaka 5 bakamwongera 2 kugira atoze Perezida Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Arengiyome Bunyoni
niwe ngo yarongoye CNDD imyaka 5 bakamwongera 2 imbere bakaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2034. Nako kandi yarandi menshi tuzobashikirizwa. Bamwe bati intwaro ya Nkurunziza yishe benshi ntigera havuga ukuri ngo n'urupfu rwiwe niko rumeze kugeza ubu abarundi bazi ko umutima wiwe wahagaze gusa. Aya niyo tubaye tubagejeje ko andi tuzobageza ko mu minsi iza. Fyonde subscribe canke sabone ni Hejuru TV Imana iba hezagire.